bakunzi ba CANAAN TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe utuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Mana y'imbabazi n'urukundo, suye kuza imbere yawe ngushima Mana, gushimira urukundo rwawe kuko watweretse urukundo mu gutanga umwana wawe umwe w'ikinege Yesu Kristo ngo apfe ku musaraba ku bwacu. Natwe utagira urukundo ntabakuzi, ariko kuko uru rukundo kandi uvuga ngo arakuzi abayuzuye urukundo waduhaye. Na Kristo bwiwe yaratweretse mu kwemera kudupfira ku musaraba, yemera kwambara ubusa kugira ngo twambikwe, yemera gukubitwa kugira ngo mishago yiwe dukira indwara, yemera gutukwa kugira ngo gusiga icubahiro ciwe kugira ngo tugihabwe, ntaca atakoze kugira ngo tube mu buzima bwiza. None nyaguhoraho mushimwe kandi niwubahwe na bose mu izina rya Yesu senze gutyo. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo niwaba utitondera ivyagezwe by'uhoraho ubuzima. Haleluya. Imana turayivuga ego kabisa, turahura tuvuga shimwa mwami, turavuga ko twakijijwe, ariko nagira ndakubwire ngo niwaba utitondera ivyagezwe by'uhoraho ukuri ni muri kumwe nayo. Haleluya, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana wa mbere igice ca kabiri, dusome kuva ku murongo wa 3 dushikane ku murongo wa 6. Aravuga ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi nitwitondera ivyagezwe nawe. Wavyumvise? Ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi, tuzi Imana. Haleluya. Nitwitondera ivyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi, yitondere ivyagezwe vyiwe, numubeshe. Ibisije ndiko ndabivuga ni Imana iri kwirabivuga. Ngo ukuri ni kuri muri we, ariko uwitondera ijambo ryiwe wese ugakunda Imana kuba guhinguwe muri we by'ukuri. Iki nico kitumenyesha ko turi muri we. Uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko uwagenda uyo yagenda. Amen. Mbega turabe ivyaranga Kristo ivyo ari byo. Kristo yarangwa n'urukundo, Kristo yarangwa n'imbabazi, Kristo yarangwa n'ubuntu. Haleluya, haleluya. Kuko iyo ataba urukundo Kristo ntiyari kuva mu ijuru. Haleluya. Kristo ntiyari kuva mu ijuru, yavuye mu ijuru kubera urukundo agukunda wewe nanje, ndetse yemera no gutanga ikiguzi gisumba ibiguzi byose umuntu yomenya bibaho. Wo kubwira gutanga amafaranga kugira ngo ucungure umuntu wo yatanga, ariko wo kubwira ngo utange ubugingo bwawe kugira ucungure umuntu ntavyo wokora. Ntavyo wokora. Mugabo we yarabikoze kubera urukundo agukunda, kubera imbabazi agufitiye, yaremeye guheba ubugingo bwiwe, yemera gusiga icubahiro cyo bava mu ijuru. Yari Imana 100%, ivyo yaremera arabiheba, aza kwishushanya n'umuntu, yigira umuntu. Ntiyanavukira no mu muryango normal, yavukiye mu muryango w'abakene, yari kuvukira ibwami, yari kuvukira mu batunzi, ariko yemera kuvukira mu babaji kugira ngo agire iki, arokore ubugingo bwawe nanje. Rero uyu munsi ukaba wumva atarukundo ruri muri wewe, ntawuzi. Kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko uwo yagenda. Urumva? Uyu yari yuzuye urukundo. Kristo ntiyinuba. Kristo ntiyinuba abasambanyi yabagenderamo, akabaganiriza, akabereka urukundo, bagahinduka. Ngo baratoza kuri nisuma yabana nabyo. Ushika abantu pardon, bamucira urubanza bakavuga ati umuntu yo umuhanuzi w'Imana gute akicara n'abantu nk'abaje, agasangana n'abantu bameze gute. Ukunda, ariko kubera urukundo, kubera imbabazi, ukabona we mu mutima watamba bazugira ntuzi Imana. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Kristo aravuga ngo mu ntama 100 hagize imwe izimira, unosiga 99 hajya kurondera iyo yazimiye kugenda ndayigarukane mu ruhongore. Rero ukabona uyu musi atamba bazufise ntuzi Imana.
umuntu azi Imana by'ukuri, umuntu yanywanya na Kristo yuzuye imbabazi, ababarana n'abababaye akanezererwa n'abanezerewe. Ukaba uyu munsi unezerwa na mareo y'abandi cyangwa ukaba na source ya mareo y'abandi, nta Mana uzi. Ariko ukaba uyu munsi uri umunezero w'abandi, ukora kugira ngo abandi banezerwe, ubagirira neza, uzi Imana, uri inshuti y'Imana kuko ukora nk'uko umwami wawe yakoze. Haleluya, haleluya. Mwibuke Yesu abonye abashonje yarabagaburira, ibimuga akabimugura, impumyi akazihumura, abuzuye abadayimoni akababohora, abapfuye akabazura. Yari yuzuye imbabazi, yari yuzuye urukundo, kugira neza. Ukaba uyu munsi udashaka kugira neza, nta Mana uzi, nta Mana uzi. Haleluya, haleluya. Yesu yari yuzuye urukundo, yagira ubuntu, yagira neza, yagirira neza abantu bose, ntiyatoranya ku butoni. Uyu munsi ukabona utoranya ku butoni, uvuga ngo ujya aye ntacyo ndamukorera ko ejo nawe ntacyo azonkorera, nta Mana uzi. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo nari nshonje murangaburira, nagenda gusa muranyambika, nari mu ibohero muransangayo. Mana we, tugirire imbabazi, tugirire imbabazi, tugirire imbabazi. Nukuri turafise urubanza imbere y'Imana, kandi ngo abumvise byinshi bakamenya bazobazwa byinshi, bazobazwa byinshi. Ngo iki nicyo kitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ibyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi ntiyitondere ibyagezwe byiwe, ngo numubeshe. Rega je kare haraho nibaza ngo Imana izokwirukana abantu itamenye imbere yayo ku munsi w'urubanza. Oya, bobo ntibazokwirirwa barigerana no ku ntebe, ariko azokwirukana abayikorera kandi bagakora ibitajyanye n'ibyagezwe byiwe. Agira ati narasengera abarwayi, naragira ibi n'ibi n'ibi, naravuga ubutumwa, naragaburira imfubyi, nkambika abapfakazi. Bakora ibizira sinigeze no kukumenya, ntigazo bibwira ababikoze by'ukuri, mugabo batabikoreye mu rukundo rw'Imana. Haleluya, haleluya. Abantu b'Imana n'ukuri umwe wese yiyumvira. Je haraho nibaza gushika imbere y'Imana ugasanga ntacyo wigeze, nta n'ikintu bakoze cigeze cyandikwa. Waracumukuye, waraduze imisozi, waradepanshije ubutunzi bwawe, warakoze ibi na biriya, ariko Imana ikakubwira ngo wapi, ntabyo nzi ibyo bintu, ntabyo nzi, nta n'ibyo mbona. Yumvira ku gahinda. Rero murumva ko bidukenewe gukora uko Imana isaba, kugira natwe bize bitubere inyungu. Ngo ukuri ni kuba kuri muri wewe, ngo ariko witondera ijambo ryanjye. Wumvise? Oh, haleluya, haleluya. Ibyo dukora tubikorere mu rukundo, tugira ubuntu. Haleluya. Tukabigira tuhagaze mu ijambo nk'uko Imana ibishaka. Ngo ariko witondera ijambo ryiwe wese agakunda Imana, ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we by'ukuri. Navyumvise, ukunda Imana ugakorera mu rukundo rw'Imana, ngo urukundo ruba ruhinguwe muri wewe. Haleluya. Ngo iki nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko uwo yagenda. Turabe rero ibyaranga umwami wacu, ingene yakora, ingene yavuga, ingene yitwararika abantu, natwe tugere ikirenge mu ciwe. Aho niho by'ukuri ibyo dukora bihimbara umutima w'Imana. Aho niho n'Imana ivuga ngo muri abanje nanjye ndi uwawe. Haleluya. Ngo ndi uwiwe nawe n'uwanje, aranzi nanjye ndamuzi, kubimenya nibwo buzima, mfise amahoro adashira.
haleluya. Igihe uri uwiwe nawe akaba uwawe, ugira amahoro n'umunezero wiwe. Imana rero yo mwijuru ibampera umugisha. Mukunzi mwiza, ukwiye gushimwa gusa, kuko iminsi yose ijambo ryawe yamara umuti uza kuvura imitima myinshi. N'ubu ndasenze Mwami Imana bazoryumva ribabere umuti wo kubavura, ribabere Mwami Imana itara ryo kubamurikira, kugira ngo bagere ikirenge mu cawe. Uwageze ikirenge mu cawe wese umugabane mwiza yarawufise mu bwami bwa Data. None nyaguhoraho nushimwe kandi unishimagizwe. Hama icubahiro cose gikomeze kuba icawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.